byanshikiye nkiri muto pa kuvuga ngo nari umuntu w'umuguruguru n'iki oya ni accident nyene ishika uko nyene sasa rero kumbere type yabigize abizi yarabizi yari yaraplans ati ntigerezwa kumutera inda yarabizi ko ndibuka umunsi wa nyuma tubonana narababaye cyane ndamubloka hose twamaze 2 mois tutavugana atamuntu aza makuru n'uyundi n'iki ndumva muri Jonas abahungu hari imyaka nabayeho nanka umuhungu sinamuhungu hari imyaka nabayeho nanka nziramuhungu ku buryo mvugishije naranyoye twakuze muri famille tunywa inzoga ariko naciyenwa inzoga do plus naramwe inzoga kumva ko basi stress izogabanuka avuye muri ico gihe amaze kugenda numvise ko yagiye mu mpimba kubera ivyo shapu iki kubera viole ndamufitiye umwana ariko yagiye mu mpimba kubera viole Ozi ko myisiteje barantinya bavuga ati ngo ujya mukobwa kweri ngo ya kubera sinavuga vraiment sinavuga je ntangwe kuvuga ubonye sinavuga barantinya ngo ndishima usibye kwibora ngo ndakaze ngo ndishima kuko sinavugana na buri muntu wese nashaka gumuhaje nyene nigungane byabikomere by'iwanje ariko inyuma yaho onye maze kwitwa vya vrai maze kumenya Imana vya vrai narabaye naragumye nyene nshaka kuba kumwe n'abandi ndiyugurura ndumva ko umutima wanje nduhutse basi mu kintu urumva ubabare bwacu urumva ubabare bwacu sinavuga sinzi doriro ndibaza doriro ni bafise amakosa cyumva kangahe abatipe muri abana babi mwanya umwe mpora nibaza ko abahungu na shatani atazobakira Onodaje rero ariko shatani ntazona bakira usibye n'Imana kubera iki Yes, nkundira ndakuramutse nongera ndakwikaze kuri Magic Channel ndabwira ko ari muganwa Kent, muganwa w'Imana, muganwa w'Umwete, muganwa w'abantu, muganwa w'ibikogwa. Nuko another day, another vibe. Ndabwira ko uno munsi ni muri cya kiganiro mugiye kuza muraronka misi yose kuri Magic Channel. Ndabwira ati ni mu kiganiro ntayanje. Yes, nuko uno munsi twashoboye kuronka umwigeme as mubibona kuri screen nkuko mubona umwigeme aberewe cyane kuva hasi gushika hejuru. Benshi bamuzi nk'umwigeme w'umufotographe ahora aca ku mbuga zigiye zitandukanye. Yes, nuno munsi nashoboye kuzana dufise byinshi tuza kuyaga. Cyane ko ari umwe mu bantu bakunze gucisha ubutumwa bugiye butandukanye ku mbuga ziwe akangurira ugwaruka gukora. Mwite Channy photographe. Nuko niwe nakuzaniye. Welcome kuri Magic Channel. Uramutse abakunzi bawe n'abakunzi ba Magic Channel muri rusange. Turabaramukije amahoro y'Imana abane namwe hama nkuko yabivuze yashoboye kubivuga ku madina nitwa Channy aho benshi banzi nitwa Channy aho benshi banzi kwizira rya Channy photographe yando umufotographe ndumukabera abanye nkora kuri TV yitwa Pitchmate nuko Channy urumwe mu bantu turashaka kumenya mbega ibintu byo gutangura gufotora wabitanguye ryari vyakujemo gute bika ho biba vyoroshe ko mwigeme ashobora gukurikirana umwuga nk'uke aho benshi bumva ko bitoroshe bitabaho ariko birabaho birakwaho ubu ni mu gihe caho ibintu tubuzi ko bikora abahungu tuvuga ati aka nakazi k'abahungu n'abakobwa turashoboye n'abakobwa turashoboye rero nta kazi k'abahungu kakibaho nta kazi k'abakobwa kakibaho ubu twese
turi fo muri ivyo. Wow, nuko uriko uratubwira ibintu bikomeye cyane. Rimwe na rimwe amafoto amwe aciye ku mbuga ufise amapare canke uri mu kazi benshi baravuga amajambo menshi ati mu mukobwa mwiza nko yashobora kuba akora umwuga atarafise izindi strategy. Bashaka kumenya hoba hariho zimwe nk'intambamye wahora uhurira nazo kuri tera okay mu vyo gufotora. Nivyoroshe niba vyoroshe ariko uzi icuriko nicu ugamije gushikako birakorohera pa kwita ku majambo y'abantu abantu baravuga kandi abantu ntibazoreka kuvuga ntivyari vyoroshe baravuze hari group y'aba cameraman n'aba photographe bo ngaha mu gihugu c'u Burundi turimo ndibuka iyo group umwigisha wanje yanyigishije ivyo gufotora no gukamera akiyinshiramo niho nabonye ahantu no kumva ncitse intege ati abantu nyene abakozi bagenzanje nibo baje kunca intege ravuga ati abakobwa muri ko murabesha mushaka kubarya iki donc biboneke ko barya batwigisha kumvo zaho bashaka kubarya kuturya ariko suko nuko uko ratubwira ibintu bikomeye wewe ukicumva yuko ufise uwo muhamagaro ntiwagira ubwoba ati unzotumbera ndashaka kumenya mu minsi ya mbere byakujemo gute kugira ushobore gukurikirana ni ibintu je nimvamwo numva nkunze ndabikunda cyane ndavuga ati ariko mana ibi koko ndifuza kubijamwo ndifuza kubikora nabona aba photographe sinari bwabona abakobwa umunsi wa mbere mbonye umukobwa ndavuga ati wow kumera abakobwa nabo barashoboye no munsi numva ko numva mfise inyota yo kumva ko nanje no bikora naregereye mu photographe vraiment Imana imuhezagira hari ndaza kubibona vraiment ndacagushimira no kandi zoshishikara ndagushimira wambereye umugisha nkuko izina ryawe ryitwa umu photographe yitwa Prince benshi bazi kuri ya imagine numuganwa mu gifaransa na Prince nanje ndumuganwa mu kirundi vraiment yibaho ahari hose yarashoboye kuntera intege yarashoboye ntaca atakoze vraiment ntaca atakoze rimwe na rimwe naracika intege kubw'amajambo y'abantu ariko akankomeza akambwira ati Channy bandanye birameze neza uzoshika aho ushaka kugera ntiwite ku majambo y'abantu wowe kora akambwira ati ibi nibi ukuntu vraiment sinumva ko yambereye umugenzi umwigisha muri jewe yambereye nk'umugisha yambereye nk'umu grand frère vraiment nkunda cyane wow nuko uko ratubwira ibintu bikomeye cyane akenshi iyo dukunze kubona iyo umwigema nizagera ahantu baravuga ati hariyo challenge baraciyemo zigiye zitandukanye imwe mu nkuru yagumye icana canako ahanini nuko baca bafata bakaza gufatanya Channy n'ubuzima bwiwe busanzwe bavuga ati arafise ico bakibituma aja gukora hajya nivyo koko umwigeme wese yamaze kuvyara aca cubwenge canke uvuga ati navyani nari nsanzwe ndabifise sinovuga ngo ni bose ngo baca bacubwenge bose ngo yarabazi urero hageze guhanura urwaruka ntajya umunwa bantu b'Imana bwira mugenzi we mushobora gufata agatebe dushobore kumva ntahe nzima ibintu byiza impamvu mvuga ko atari bose biravana na situation baba baciyemo baraba babonye hariyo numva ko ashobora guca muri situation yumva ko yamubabaje ariko akabifata nk'ibisanzwe ntavuga ati ntabone kure akabona akabandanya kwa kundi bya bindi ariko iyo umaze gushikirwa n'ico rifoke ko uca ubwenge gusumba ko abarundi nibo bavuze ati baca umugani mu kirundi ngo ijisho rigucumitse mu jisho rimwe nerego subira kabiri igiti kigucumitse mu jisho rimwe nerego subira kabiri nuko turaho twabonye ibintu bimaze iminsi bicana ku mbuga aho umuririmbyi Lolilo bivugwa ko na Channy Queen yihakanye umwana wiwe n'ibintu yanje dabo
ni ibintu benshi bagume bavuga ko tuza kugira gutya tuza kubona uranditse ku mbuga zawe nawe uravuze ati Imana yonyene nizomenya kwihorera ikiba abahungu badukorera. Dufate ko Channy bijya bintu abibonye uretse ko ari mazina wawe canke ushobora kuba nabahazi muri ibintu abiri nawe bifatanye na histoire y'ubuzima bwawe n'umusi turashaka kuduha intahe yawe ushobore kumva kubera iki kuca wandika amajambo nk'aya. Kuba narayanditse kuko nari ndabizi kuko iyo umaze guca mu kintu urumva ububabare bwacu urumva ububabare bwacu sinavuga sinzi doriro ndibaza doriro ni bafise amakosa cyumva kangahe abatipe muri abana babi gutusira ko ifoto yawe ni y'umwana wawe ntitwabonye foto ya se w'umwana dufate ko nawe se w'umwana ameze nka Roriro cyane hari naho guyimbira ati oya biravana sinavuga ngo ameze nka Roriro ariko baba bafite utuntu twabo intahe yanje tagiye kure umuntu navuga ati je navyaye nkiri muto byanshikiye nkiri muto pakuvuga ngo nari umuntu w'umuguruguru niki oya ni accident nyene ishika uko nyene sasa rero nimaze kunshikira umenga nari niga muri 9e nari niga muri 9e byarangoye kwakira ndiyumvira ndatubwenge numva nari ndaravyibutse bihangana nturiye kwikamera kuko ibi n'ibiki bibaye ndiyumvira bantu b'Imana ibintu murabona ko meze ukuntu niyaza kurira mu kiganiro muze kwihangana it's about turiko turayaga ibintu bizima ibintu vyubaka ibintu bituma abantu bashobora kumenya byinshi nuko uriko tuyagira baje bikinshikira sinashoboye kubimenya neza kubera ko nari nkiri muto vraiment à 18 sinabimenye rero kumbere type yabigize yarabizi yari yaraplans ati ntigerezwa kumutera inda yarabizi ko ndibuka umunsi wa nyuma tubonana narababaye cyane ndambloka hose twamaze 2 mois tutavugana atamuntu aza makuru n'uyundi n'iki mais après maze kumva changement muri jewe ndagati ibintu biki nyene sinabisobanukiwe ndamurondera ndambwira ati dress imeze neza numva kumva umenga fisinda nyakuntu araharira nyene avuga ati aca ntwara kwa muganga muri uwo mwanya nyene aca ntwara kwa muganga cyo dusanga ninda niyo wow nararabiye kwa muganga moje ndashaka kumenya ukimubwira ko utameze neza yavyakiriye gute kugira ashobore kuca anahitamo uko mwoja gupima kwa muganga byakoze n'ibyo byambabaje ndumva muri Jonas abahungu hari imyaka nabayeho nta nk'umuhungu sinamuhungu hari imyaka nabayeho nta nk'umuhungu ku buryo mvugishije kwera stress naranywe twakuze muri famille tunywa inzoga ariko naciyenwa inzoga do plus naranywe inzoga kumva ko basi stress izogabanuka ariko nasanze byose ari ubusa nagiye gusanga byose ari ubusa maze rero gukizwa byavyo nabatijwe ariko après yaho naciye subira kuja hasi kandi ariko maze guhaguruka ndamenya igikorwa by'ukuri Kristo yakoze ku musaraba
ivyo nivyo vyampaye gukomera muri jewe ndabafa ndamva ati ibiro kintu cose ni imigambi y'Imana. Imana igucisha aha kugira igushikana ahantu kanaka, igucisha muri ibi kugira nawe uzokomeze abandi muri ibi bihe kanaka. Nuko uriko uratubwira ibintu bikomeye cyane. Ntaya umuntu agerageje kuvyumva bantu b'Imana irababaje cyane, ariko turatandukiriye rero birashitse uratanguye rwa rugendo shuri rwo gutangura ivyo gufotora. Agatima ariko bakaragarutse kumva ati aya ivyo byo gufotora nabigiyemo kubera ko naciye mbandanya ishuri. Naciye mbandanya ishuri. Ivyo byo gufotora naciye ndabibwira inyuma y'ishuri. Yes, nuko kubera iki Channy akunze kwandika ubutumwa ahanura abakobwa avuga ngo igiti gikora mu jisho rimwe irya kabiri cyo rimena, ngo abo bahungu bigira abana beza ngo irya mbere ngo n'irya kabiri ngo arashobora kukwiyerobekako. Kubera iki kwandika ry'amajambo? Dufate ko wa muhungu wagumye ubona hari kundi kuntu yaguma ashaka kwereka ko vyosubira canke hari abandi bagerageje wabona ko bashobora gutuma ugwa muri za ngorane zo kwibaruka ikibondo utifuje. Mwanya umwe mpora nibaza ko abahungu na shatani atazobakira. Wanadoje rero. Ariko shatani ntazona bakira usibye n'Imana. Kubera iki? Mugihe abandi bavuga ko abakobwa ari mwe karahabutaka. Nimwe mwana kombi dofa abahungu muri abana babi. N'abana babi sana. Gute? Gute? Muraja nkaho onye mukabesha abakobwa. Umva mwa mwifite nk'udukobwa ngira nka dutanu. Kaza ngaho mukabesha. Ugasanga mutaye mu cago umwana w'abandi. Mukaja ngaho mukiraramira. Kurumva mukiraramira ngaho onye agagwana n'intambara. Wenyene atari gutegerezwa kugwana bivanye namwega abahungu naho mwamushitse. Ariko n'abahungu baregiriza mwebwe abakobwa ko mwebwe ahubwo ari mwe muvanga abahungu cyane, mufatiye ku mahera, mufatiye kubabesha ko mubakunda, mugomba kubakwega. Uno musi uri kuvuga wishimikije iki mu kuvuga ko abahungu ari bo bana babi kurusha abakobwa? Oyaha tureke ivyo nayamubwira rero ivyo vy'abashuga tati byaje mana yanje. Ofeta abahungu ho muri abana babi no. Gute ego mama muragenga muraryohewe ikirori iki après hamaze kuba nk'ivyago nk'ivyo nk'ingorane nk'ivyo on ugaca hari benshi baca babatererana canke bakabihakana, benshi baranabihakana mbere baranabihakana. Noca wibaza ujya mwana wihakanye uzi neza n'umutima wawe kwagiriza ko ari uwiwawe akarore nkawe Channy na Roriro. Kurabona arazi neza ko umwana ari uwiwiwe ariko yaramwihakanye, ariko ubu rero hageze kumurondera. Why? Uno musi hazinze hacana video Roriro ariko aravuga ko avumye ujya mwana amuvumye we nabiwe yanse ko atari umwana wiwe. Arashobora kwibaza umwana avukiye muri situation nk'iyo oyi agakurira muri iyo situation azokura ameze gute? Azokura yibaza iki basi muri we abavyeyi biwe? Ni wa mwana azokura yanka izina mugabo. Izina mugabo kuko bazi ko ebana abagabo muri abana babi muri amashetani. Ariko dusubiye inyuma kubera iki abigeme benshi musana bariko mushira amakosa menshi kuri Roriro? Ubwo ntiyo bayashingiye kuri rya jambo akavuga ati umuvyeyi ni wamenye umwana, ugasanga ego nivyo umuvyeyi ugasanga na Channy Queen nawe arafise ayandi makosa canke arafise ibindi bintu Roriro ashobora kuba amwagiriza. Iyo ni vie prive yawe sino binjiramo, ariko nyene umuvyeyi niwe amenya se w'umwana. Nimba yaravuze Roriro ko atavuze abandi yahisemwe kuvuga Roriro kugira ngo nta bandi bari huruko handi canke n'abandi yarabona, ariko kubera iki jusqu'à maintenant yahagaze kuri Roriro. Bo reka nibwirira abakobwa hari ukuntu
abahungu umukobwa basi urashitse muri ico cago muri iyo ngorane basi muri iyo accident rimwe rero ntitwijajara ego rimwe ni accident nivyo birashika bibaho ariko urakwiye guca ubwenge nawe guca ubwenge ukamenya kwitandukanya ego nuvuga ati ucuba nk'iki bose ucugira image itari nziza mu bantu ucugira iyindi image mu bantu ariko siko vyari bitegerezwa kugenda ufatiye ku vyabaye kuri wewe watubwiye ati na cyane cyane vyatumye ko ushobora kumva ati jewe narahindutse no munsi kura dushingira intahe ivyakubayeko kuvyukuri gerageje kuraba hamwe uwo mwavyaranye yari kugusaba ikigonga kugira ko muvyarana ugira kabiri canke wamubera umugore vyari gushika yaraje gatiyo yakweretse ishobora hari ukuntu nyene biyorobeka bakaza kuko hari ukuntu nyene abakobwa vraiment sinzi ko tumeze turi abantu nyene duhendwa n'ubuntu butonyi duhendwa no kumva kumva dupfira ku matwi dupfira mu kumva plutôt show mutipe go urukundo ari kindi kintu ubu umutipe aragenga onye mva yaraguteranye muri ivyo bihe byose ntaco peteri yarakwihakanye yaragize iki ariko après amaze kubona ko abantu asubiye kuba totosho ase gusubira ku mwanya cetangura kandi kukwimva kare yaraguteranye kubera ko yabona ko ikingira ngo uyashaje ko vyararinge sigusara yashaje rero ubonye ko usubiye kuzana kabiri usuye kuba usuye gusura ku mwanya acarondera ubundi buryo rero usuye kandi kuguprovoka akaza kwereka ko ari umwana mwiza akaza akusaba pardon ku makosa yabaye numva ngo dufuke ngo ry'amakosa yabaye ngo twubake mashasha karimi nyene gasaba ko abatipe banyakuntu nga bafite karimi gasosa bakunda bavuga ngo abantu bafite Madrid ari nka baskota ntaho bimenya abatipe bafite karimi gasosa rero natwe abakobwa ari ukuntu dufite defo yo gupfira ku matwi kumva tubona n'umwana mwiza basi twibagira n'ingoga basi abakobwa twibagira n'ingoga bashaka kumenya none kuri wewe cyaba vyarashitse akagaruka akwinginga muga ukanga wanse yuko barakweganye n'abandi canke wanse uvuga ati nta gwa rukundo rwari rugihari cyane nawe ubwawe ntari umwiyumvamo icambere ntanse kubera ko nta gwa rukundo rwari rugihari naruto umva noga runduri ndaguteshaja narubona nagwa ruhari kuko ndamuravye gutya anye cyangwa ndamuramwe byabindi nyene byakeye ya deception nteye niyo cyangwa ndamubonamo kandi ikindi mego na ego twaramenye Imana turasenga rero baravuga ko guharira ari vyiza naramuhariye vraiment iki catumye wumva toshobora kubanana nawe naranje gufosinga ibintu bitandimwe nta rukundo ngifise sigaranye urukundo rw'Imana nta rukundo ngifise uriko tubwira yuko akenshi abakobwa mukunze guhendwa n'amajambo ukubera iki gushingira kuri ivyo mu gihe abandi bavuga bati mwebwe ni musanga ahubwo mutwagwa n'amarongo kuri Channy araheza akavyakira gute gutwagwa n'amaronko niko kundi nyene umukobwa usanga ariko atwagwa yitwara nabi we yitwara nabi yakurikiye amaronko amahera urumva ko après y'ivyo onye nawe harundi babara azokumva
gusa nuko abakobwa b'iki gihe nabo ntibacemera kuvyara abona ko kuvyara ubushaje kuvyara babonye ego reputation yawe ariko usanga benshi hakuzivyara kwemera basi kubona ko bazitwaye bakazivyara bafite umwana nasanze umwana aramugisha ariko bo baca bemera kuzikorora kuzita muri toilette urumva ko ico cahangira n'Imana yo mwijuru ntizona kubabarira ishobora kukubabarira ariko umva wa mwana hari hajyanye umutaye muri toilette ntapfa araja ahantu agakura kumbure ivyo zoshobora kubiyaga ko ikindi gihe zoshobora kuza bidusigurire neza ndashaka kumenya rero uriko tubwira ko ahanini wakuriye mu muryango w'umuhungu base bari abapasiteri dufate ko nko munsi bishitse bakakurondera turashaka kumenya vyagenze gute kugira ushobore kuva muri urya muryango kandi wabonye ko bari abantu bigira kimana jewe navuye muri ico gihe ngena navuye muri urya muryango navuye muri ico gihe amaze kugenda numvise ko yagiye mu mpimba kubera ivyo kubera viole ndamufitiye umwana ariko yagiye mu mpimba kubera viole kurumva ingene bibabaje urumva iyo deception basi yotuma wumva yarivye canke yarishe umuntu muhiri wanyu bakubonye ugarutse wari warabahishije ko bari basanzwe bari babimenye kufisa imbanyi babonye ugarutse biyumviriye ko mu bana hariya vyanse canke watashobora kubera ko situation yose bari bayizi bati ntitwomuheba kameme nubwo amakosa yabaye vyashitse igipfu gitabwa iwabo niyo terme abavyeyi bakunda gukoresha ngo igipfu gitabwa iwabo ni igipfu n'ikigabo nuko nyene ngo gitabwa iwabo barashoboye kunyakira après ndasubira mu ishure ndiga hama mu ndamenya kwirondeza nanje kuronderera wa mwana umve ko hari umwanya nabayeho mu buzima bwa jenyene ari je papa ari je mama amaze kure kuko mbega ho ntuwarumvise agatima kuko musubirana canke yaragusaba kuza kuraba umwana canke yaciye bagiye basi n'umutima kuvuga ngo ndamurabe mu maso nta wari uhari umwana mukeneye abiwabo nibo bamumushira bakunze kuvuga kenshi ko abakobwa nka usanga hari ico umuca mushaka kwigungana umwana kandi ari uwaba babiri kubera iki wumva ko umenga uno munsi kurashinga Intahe kuratubwira ibintu bikomeye cyane ukunze gutanga ubutumwa usa n'umuhanura abigeme kwirinda kuba yarabaguye mu cambere ntabwo mu cakabiri Channy hoba harabonetse abandi bantu baza kurondera nyuma y'urya ukabankira kumvo zuko wibuka bijya vy'urya canke wabankira bisanzwe abasi nakubwiye ko harageze igihe nankize na muhungu ego ndabanka pepe ku buryo nkira naho ndakubonye honye ntako no kwaturira ariko unaje kuramvugisha urazi ko myisiteje barantinya bavuga ati ngo ujya mukobwa kweri ngo ya kwera sinavuga vraiment sinavuga je ntangwe kuvuga ubonye sinavuga barantinya ngo ndishima usibye kwibora ngo ndakaze ngo ndishima kuko sinavugana na buri muntu wese nashaka gumuhaje nyene nigungane vya bikomere vyiwanje ariko inyuma yaho onye maze kwitwa vya vrai maze kumenya Imana vya vrai narabaye naragumye nyene nshaka kuba kumwe n'abandi ndiyugurura ndumva ko umutima wanje nduhutse basi narumvise ko umutima wanje nduhutse meze neza ndatangura nyene kuba wa wundi Channy wa vrai wow nuko uriko uratubwira ibintu bikomeye wavuze ko
gifise imbanyi y'urya mwana wumva umenga nta muhungu n'umukunda mbega maze kumuvyara amaze kugenda mu mpimba kuri iyo deception yaneye naho nyene vyagumye uko kugira bize kuguheramwo neza na neza cyo tunatandukira uno munsi tuvuge ko bishitse uronka umuntu ashobora kugupropoza yuko byo mwana yo mwemanga mugakora ubugeni umva wo mwakira vyoroshe canke uracafise akangorongono naramenye Imana byose vyarahetse byaraheze vraiment ivyo onye umeze neza uje kugira twubake nuzoba ari mu nzira y'Imana nuzoba aje kubw'umugambi w'Imana epa uwari we wese ngo ushaka ngo kubaka ngo wese ngo ngushani ngo tugende kubaka ngo je oya ubu tugendera kuri ordre y'Imana tuyoborwa na mpemu w'Imana nuko ko ratubwira ibintu bikomeye cyane mbega uno munsi ku muntu wese ariko aradukurikirana na cyane yaba abari hano canke abagiye batandukanye nike kintu wotanga nk'impanuro ufatiye ku byo waciyemo na cyane kuri urugwaruka muri ino minsi jewe nohanura surtout ku bakobwa novuga ko bamaze gushikirwa n'ico kibazo canke n'iyo accident novuga ati ko bokwirinda kandi bakirinda umuhungu umuhaye umwanya byose niho babipfira na kwa kundi kumva uza gupfira muri kwa kumva ya majambo meza kubwira ni wa mwanya uba wamuhaye rero gatsibo kwirinda bakamenya ko hari izindi nshingano kanaka bafise kubera ko abahungu b'iki gihe n'abaza kuyobya gutya abadada ko umwana maze kuba wabyaye baca baguha iyindi shusho ku buryo bumva ko buri muhungu wese aje tegerezwa kumwakira buri muhungu wese aje tegerezwa kugenda nawe uriko urumva ko bavuga ati none uyu unye oya ifo nubwo byashitse ihagaciro ihagarare ko uvuga ati oya hari uwundi ego nubwo ubonye bitakunze hari uwundi Imana ikubikiye mwiza azoshobora gusiporta azoshobora kuguhoza ayo marira woba wararize yes nuko bantu b'Imana ndabwira ko Channy yeriko aratuyagira byinshi nuko rero ahanini ku mugawe wa photography ukiujamo abantu bavyakira gute mbega ho vyari bikoroheye usiga kibondo muhira ukagenda muri biriya bintu byari byoroshe kubera ko deja nabigiyemo maze gukura yamaze gukwiza 5 maze gukura umva ko abakuze yarasigarana n'abasista muhira n'aba petit frère wow nuko mbere ko turangiza ikiganiro rero ndashaka kumenya kuri Channy hagati y'umuhungu ahisemo gukundana n'umukobwa akuze no guhitamo umukobwa akundana n'umuhungu akuze kuri wewe ninde ubona ashobora kuba agize ikosa kuruta uwundi guhitamwo umuhungu akundanye n'umukobwa akuze kumuruta cyane n'umukobwa akundanye n'umuhungu akuze kumuruta cyane ninde muri abo babiri bakoze ikosa umuhungu agiye gukundana n'umukobwa muruta uza gukundana n'umushugamame kubera iki deja wabaye umushugamame kubera iki ariko urukundo ntirugira umupaka ivyo nivyo myihaye nivyo nyabo tipe bikigera nabo nyene basigaye ivyo bavuga ngo abakobwa ngo baje kurondera ngo bashuga dadi n'abatipe musigaye murondera abashugama bikumvo ziki zaza noti washura uri umutipe nka Kenti reka mvuge uri umutipe nka Kenti kaja kurondera urumama gwa 50 45 gutyo onye ubu ugiye kwica ubuzima bwiwawe kubera iki hari abandi bana usize hajya mu ngana ariko ni mu gihe
bantu b'Imana nguyu ntiyova ngaha adasize impanuro ku bajene ngibi ibintu ariko arahanura ugwaruka arababwira ati mukuru amaboko mu mpunzi mukore ntimuze mutwagwa jewe sinobikora kumva zuko ndakunda gukora kandi ariko hari abo bihora bishika bakavuga ati ni urukundo none Channy niko kundi abajene bibona ngumva ngo badashobora gukora ngo hari ibintu ngo badashobora gukora oyaha bibe bike bibe by'iwawe uriya shi wawe iko urumva kugenda kwica reputation yawe wiyicira amagara y'ubusa ubuzima bwawe ubumve ubuteshe destiny wari ukwiye kubamwo atari ugiye kubamwo ngo kubw'inoti mara amafaranga none nibya amafaranga niyahera amafaranga niyahera wishe bwa buzima bwawe bizogenda gute yes nuko bakunze Magic Channel ndabwira ko yariwe nashoboye kubazanira ntashobora kuvanga hadatanze impanuro ahereje ku mpanuro nziza cyane ubwira ko usezera abakunzi ba Magic Channel n'abakunzi bawe muri rusangi ntarabasezera kwanza abakunzi ba Magic Channel ndabatumira gukurikirana Pitch Media niyo TV sanzwe nkorera ko muze muradukurikirana ibiganiro byacu ibiganiro bijanye n'amagara ibiganiro bijanye n'inyigisho aho asirito abajene tuzohakurira ubumenyi budasanzwe tuzokwiga byinshi tuzohamenyera ubuhinga bwinshi rero ndabatumira gukurikirana Pitch Media. Yes nuko niwe twariko turayaga kuri binabiri aho ubona ko intahe yiwe fasha benshi nuko atuyagiye byinshi bijanye n'intahe yiwe wari kuradukurikirana aho wari uri hose cyo ndagusaba kwa utaragira subscribe genda hariya kuri kariya gakengera uvuge wafyonze maze ibintu bigende neza commentaire zanyu zabiduhanura bya bidutera intege biraheza bikatwubaka asante ciao ciao